haraheze umwaka leta y'u Burundi isavye yuko banke y'ubutunzi ya Afrika hamwe na komesa na communauté de l'Afrique de l'Est yuko bofashanya kugira ngo bushire mu kibanza ingene igihugu coza kiratunganya ibiharuro bijanye n'ingene ibifungurwa bishobora kuboneka ku banyagihugu kiramwaka. Ico gikorwa rero carakozwe hamwe na Istebu ariyo Insebu unye na ministere y'uburimyi, abakozi bayo barakorana baratororokanya ibiharuro byose bikenewe barabishira hamwe ku buryo ari ubwa mbere ku gihugu kugira raporo ishira hamwe ibiharuro byose bitororokanya ingene ibifungurwa bingana mu gihugu, ingene ivyo bifungurwa bikoreshwa mu buryo bwose, hanyuma umuntu akamenya ubu ibifungurwa umunyagihugu mu ncamake akeneye kira munsi. Ivyo biharuro rero bikaba vyijanye n'imyaka y'ibihumbi 2020 na 2021, hanyuma abakozi b'igihugu ba statistique na ministere ya agriculture n'abandi bose bashoboye kuronka ubumenyi kugira ngo bame babikora kiramwaka. Iyo raporo rero yasohotse ikaba rero iri ngaho ishobora gukoreshwa n'igihugu n'abajejwe ivy'uburimyi, guteza imbere uburimyi, kuraba ingene ibifungurwa bikwiye biboneka, kandi ivyo bifungurwa bikaba ari birimwo intunganyamubiri zose zikwiye. Ubwo bumenyi rero abanyagihugu babijejwe, abakozi ba leta bijejwe, ubwo bumenyi baraburonse, ariko rero umuntu agacaraba kandi yuko ivyo biharuro bikenewe kugira umuntu atunganye iyo raporo biriho. Hanyuma n'ivyo biriho ni ibiharuro vyerekana neza ingene ibintu vyifashe. Ndavuga nk'akarorero, umuntu avuze ati himbuwe ibiharage bingana burya. Ivyo biharuro vyiza vyerekana neza yuko ariko bingana, ivyo biharuro nivyo. Abakozi rero ba leta babijejwe baricara hamwe bararaba ati imyaka iri hagufi cane dufise ibiharuro twizeye dushobora gukoresha, hanyuma ibivuye muri ivyo bikemekwa niyo myaka ibiri ya nyuma. Ariko rero Burundi buzoguma bubikora buri mwaka ku buryo bashobora kuraba intambwe iriho niyihe kuva muri 2021, 2022, 2023. Iharuro ca mbere ni gihe bavuga bati mbega umuntu mu Burundi mu ncamake ivyo aronka mu isahani bingana gute ufatiye ku vyo yoba akeneye. Babiharura mu vyo bita amakalori, hanyuma hariho n'ivyo bita amaproteine, hari n'ivyo bita amalipide. Hanyuma iyo raporo yarasho gutanga aho igihugu kigeze muri iyo myaka ibiri. Hanyuma iyo raporo irerekana ese igihugu uravye ivyo cimbura n'ivyo coba gikeneye bihagaze hehe. Umuntu akaraba, umuntu aravye ibikeneye kwimburwa canke bikeneye gufungurwa, umuntu agaca biraba hamwe n'ivyimbuwe hamwe n'ivy'igihugu gikeneye gutora hanze, igihugu coba cikwije canke nticikwiye. Kitikwije ico hokogwa iki, coba kiri hehe. Ubwa mbere nuko umwimbu uboneka. Uyo mwimbu ubonetse ugakoreshwa neza. Navuze yuko ushobora gusanga ufate urimbuye ibigori, uvyimbuye kuva mu murima gushika ubitware aho kumuhana, hanyuma ubiteke, hanyuma bifungurwe, hari bitakara vyinshi. Cane akaba n'ibitakara ubibitse. Urashobora kubibika ugasanga ko ubibitse ugasanga si uburyo nyabwo.
aho rero urumva leta irafise ibiharuro ishobora gukoresha kugira ngo ifate politike zikenewe zo kugira ngo ivyimburwa biboneke bikwiye, hanyuma bibonetse kandi ibitakara bibe bike. Ikindi naco no kugira ngo barabe none ko twimbura ibi inye nivyo birakwiye, nta bindi bintu umuntu yokenera kwimbura cyane. Ufate usanze umwimbu ari umwimbu w'imyumbati n'amateke n'ibijumbu, ugiye kuraba ingene umuntu ntafungura usanga atari zo byonyene, akeneye imboga nazo zikenewe, izo samaki, izo nyama n'ibindi. Donc ni ibintu byinshi usanga bikenewe, leta ishobora gukorerako kagira iti hanyuma n'ikindi kagira iti mu byo turima kandi twimbura ntibizi uko bikwiye, canke hariho usanga sezo imwe bibonetse bikwiye, yindi sezo ugasanga ntibikwiye. Twoca tubigenza gute no kugira ngo umwaka wose urinde uhera umunyagihugu aronka ibintu bikwiye. Iyo raporo iri harimo ibiharuro byinshi cyane leta ishobora gukorerako kugira ngo itunganye neza politike ijanye n'ibifungurwa abantu bakenera.